uyu munsi turasaba Yesu tugire gutya, Yesu tugire oya akugirira iki kintu byose yarabikoze, byose yarabirangije. Imana yaraturemye, Imana yaduhaye ibidutunga, Imana yaduhaye ijambo, Imana yaduhaye Kristo araducungura, iduha mpwemu yaradufasha, none hasigaye na hacu kandi kiduhindura kigatuma tuba abagabo nyabagabo nukuba mu ijambo ry'Imana no kuzura ubushobozi no kugira inyota n'inzara no gukora no gushira ubunebwe. Haleluya. N'ibindi byose Imana yarabirangije. Nta kindi kintu ngo yafashe imigisha yose yo mu Mana ngo ikomaniriza muri Kristo, hama iramuduhereza, hama nawe aravuga ati byose ndabibazaniye, none umuntu aza kuzotuma ibi bintu mubigaragaza mukagira ubuzima bwiza, ubuzima bw'Imana ni mpwemu yera. Haleluya. None muntu w'Imana ni gute utarukura mu ikibanza gikwiriye mu bugingo bwawe? Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Data kandi ugira neza, uri umuvyeyi mwiza wuzuye impuhwe n'urukundo, uri umuvyeyi mwiza yuzuye imbabazi n'ubuntu, uri umuvyeyi mwiza utugwanirira kandi udutabara uko bukeye nuko bwije. Waranavyivugiye mu ijambo ryawe ngo ndumwungere wanyu, ndumurinzi wanyu, sinsinzira simpunyiza ku bwanyu, mpora ndi maso uko bukeye nuko bwije. Mana ndagushimira ko utazi kwivuguruza ku byo wavuze, uri umwungere koko, uri umutabazi koko, utuvyagiza mu canya cy'ubwatsi butotahaye, ukaturongorera mu nzira yo kugororoka. Niki gitondo uturongoreye mu nzira nziza, ko nizira y'ijambo ryawe, ku ijambo ryawe n'ubuzima, ijambo ryawe n'umuti, ijambo ryawe n'ubushobozi. Urekere umutuvuri iyo mitima yose irusha, iyo mitima yose ibaba, iyo mitima yose yihevye, riba ijambo rikiza kandi ribohora. Urakoze nyaguhoraho ko wemeye kubidukorera, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero turacari muri Pentecote. Naravuze yuko Pentecote ni ikintu gikomeye ku mukristo. Umukristo atabatijwe mu bushobozi bwa Saint Esprit abagoyigoyi arutwa, ashobora no kuba umupagani kurusha umupagani. Haleluya. Kuko azimirira mu ijambo. Hajya rero nta kintu kibaho kibabaza kuko uzimirira mu ijambo. Iyo umuntu yazimiriye mu ijambo biragoye kumugarura, kuko abazi kwazi kandi atazi. Haleluya. Abazi kwazi kandi atazi, ariko iyo mpwemu yarahari aba kukorosha, abakuguhingura, abakuguhishurira. Nico gituma umukristo wese, umuntu wese yizeye Kristo akwiye kubatizwa mu bushobozi bwa mpwemu yera. Haleluya, haleluya. Rero reka turabe ingene aho mpwemu ari haba gushira ubwoba, aho mpwemu ari haba gushira ubwoba, haguhishurirwa, haba gutahura. Haleluya. Reka dusome mu vyakozwe n'intumwa igice ca 2, turasoma kuva ku murongo wa 14 dushikane ku murongo wa 21. Petero abasobanurira ivyabaye, abemeza Yesu. Ariko Petero ahagararana na bamwe 11, aravuga n'ijwi rirenga ati, yemwe Bayuda n'ababa i Yerusalemu mwese, ibi ni mubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nkuko muvyumvira, kuko ubu ari saa 3 z'umunsi. Ariko ivyo ni vyavuzwe n'uvugishwa n'Imana Yoweri ati, bizoba mu minsi y'iherezo, niko Imana yavuze, nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota indoto, mbere n'abashumba banyu n'abahungu n'abakobwa muri iyi minsi nzobasukako mpwemu wanje bavugishwe nanje. Nzoshira utwumiza hejuru mu ijuru n'ibimenyetso hasi ku isi, amaraso, umuriro no gufunduka k'umwotsi. Izuba rizocura umuzimagiza n'ukwezi guhinduke amaraso, hataraza uwo munsi mukuru rurangiranwa w'Uhoraho, kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Amen. Murumvise yuko wa munyabwoba Petero, wa munyabwoba tuzi yihakana Yesu, wa munyabwoba tuzi yavuga ko atamuzi, atigeze amenya uwo muntu niyava.
wa munyabwoba Petero yavuze ati none uyu muntu ko yaduhenze, ko yatubwiye ko azoduhembera muri ino si kandi no mwijuru tukazohabwa ubugingo budashira, agiye atana kimwe aduhaye, none ntimoza tukisubirira kuroba. Urumva? Donc intege nke 100%. Uyu mugabo, aba bagabo babanye na Yesu, abagabo bagendanye na Yesu, Yesu yakoreye ibitangaza muri bo, Yesu yabigisha ijoro n'umurango, ndetse ngo yaraza akigisha abigishwa bose, ariko ku mugoroba intumwa ziwe akaza akabasigurira kimwe ku kindi, detaye ku yindi, abahishuriye amabanga bagira ati iyi byagenewe abana. Haleluya. Ariko ivyo vyose byaca mu gutu kumwe bigasokana mu kundi. Haleluya. Ndiko ndagukundisha mpemu yera. Abantu bagendanye na Yesu, twebwe ntitwagendanye na Yesu, twaramwizeye, turasoma ibyanditswe, ariko bo baragendanye, ariko nticabujije ko abavuyemo byahindutse. Ariko umunsi mpemu yeraza, umva, haleluya, bambara ubushobozi, ubwoba burashira, bashira ubwoba, bashira amanga, bashingira intahe umwami. Uzomushingira intahe gutesha utamufise? Haleluya. Uzogira ubwoba bwo kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, gutinya abantu, gutinya amaso y'abantu, vuga ukuri kw'ijambo. Haleluya. Uko ijambo rivuga ntutinya abantu ntaco bazokugira, niyo bo kugira ikintu ntaco uzoba. Haleluya. Hariho n'abapfuye barizira ariko bashingira intahe umwami. Vuga ukuri kw'ijambo, wizera ijambo, kuko ijambo n'ukuri. Amen. Petero aravuga ngo ngumva ngo naho muriko muravuga ngo baraborewe, ati aba ni 3:00, ati bibi byose byari byarahanuwe. Haleluya. Ubu buhanuzi Petero yarabuze ko atigeze abwibuka mpemu yera ataraza. Aravuga ngo bizoba ku munsi y'iherezo, ngo niko Imana yavuze. Mpemu yera araguhishurira amabanga, araguhishurira ibyavuzwe, akabihuza n'ibihe. Haleluya. Ngo nzosuka mpemu wanje kuba ari n'umubiri bose, ngo kandi abahungu n'abakobwa banyu ngo bazovugishwa nanje. Haleluya. Haleluya. Arababwira bahishurira amabanga, avuga ibyanditswe muri Yoweri. Iki gitabo bari bagifise, ntibagisoma, ntibagitahura, ariko umunsi mpemu yera manuka bahishurirwa amabanga yanditswe mu gitabo cy'Imana. Haleluya. Ngo nzosuka mpemu wanje kuba ari n'umubiri bose, ngo kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota indoto. Urumva? Uyu munsi twese turafise umubiri, twese twarakigita, twese twarize. Habuze kutagira inyota, kutagira inzara y'ukunywana na mpemu yera. Kandi nagira ndakubwire muntu w'Imana, mumenye ko mpemu yera n'umuntu. Utamutumiye, utamuhaye ikaze ntaza. Haleluya. Utamurondera imete ntaza. Haleluya. Gira inyota, ufata umwanya wo gusenga, uvuge ngo ndagomba kubatizwa mu bushobozi bwa Saint Esprit. Haleluya. Ubisengera, ubirarire, ubyisonzeshereze, ugende wiherere, uvuge ngo ndakeneye kuzura ubushobozi, ndakeneye kwakira ihishurirwa. Haleluya. Riva kuri wewe. Mpemu yera nta kindi akeneye. Akeneye kumuha ikaze, akeneye kumukarabisha mu bugingo bwawe. Haleluya. Aramenya rero, arashira amanga. Amen. Arashira amanga, arashira ubwoba, bamwe yatinya. Hari abayuda ngo benshi, inge dusome nga ngo mbere n'abashumba banje n'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi, ngo nzobasuka ko mpemu wanje bavugishwe nanje, nzoshira utwumiza hejuru mu ijuru n'ibimenyetso hasi ku isi, amaraso, umuriro no gufunduka k'umwotsi. Izuba rizocura umuzimagiza, n'ukwezi guhinduke amaraso, hataraza umunsi mukuru. Urumva? Ariko arabahishurira. Urumva? Aba bantu batangazwa n'ibitangaza abo bantu bariko baravuga, kuko ngo abari aho bose bumvise indimizi wabo. Uyu munsi kubera ko ibitangaza bitariko birakoreka, uyu munsi kubera ko ubona ata bintu bigishitura abantu, ahubwo kubashitura ngo bibazane, ahubwo bibigiza kure. Kubera nta bushobozi burimo. Ibintu byose byabaye potopoto, byabaye ibintu menga n'umukino, byabaye umukino. Ariko hari ubushobozi, haba transformation. Aho ubushobozi haba kwihana, haba guhinduka, haba kwezwa, haba gutunganya, haba gukomera, haba guhaguruka, haba kugira inyota, haba kugira inzara. Haleluya. Ukumva umuriro ukwakamwo, ukumva hari ibintu wohindura. Haleluya. Kubera umuriro uri kugurumana muri wewe. Amen. Kandi we nta wundi awutanga, nta wundi. Nkunda kubivuga. Ega ujya
Imana yaratwihishuriye, iratwishurira mu kurema, irishurira abantu, irarema ijuru n'isi, iratunganya ibintu byose ibishiraho. Hama iravuga ngo nzosubira ndabihishuriye mu kubacungura. Isubira kutwihishurira muri Kristo Yesu. Haleluya. Aza kudukura mu maboko ya Satani. Haleluya. Ubu nawe yatwihishuriye muri mpemu yera abana natwe. Imana mu bantu, Imana hagati muri twe. Mpemu yera ni Imana, mpemu yera n'ubushobozi. Haleluya. Mpemu yera niba ari kugikogwa. Mpemu yera ni kugikogwa. Uyu munsi turasaba Yesu tugire gutya, Yesu tugire oya akugirira iki kintu. Byose yarabikoze, byose yarabirangije. Imana yaraturemye, Imana yaduhaye ibidutunga, Imana yaduhaye ijambo, Imana yaduhaye Kristo araducungura, iduha mpemu yera dufasha. None hasigaye nahacu kandi kiduhindura kigatuma tuba abagabo nyabagabo nukuba mu ijambo ry'Imana no kuzura ubushobozi no kugira inyota n'inzara no gukora no gushira ubunebwe. Haleluya. N'ibindi byose Imana yarabirangije. Nta kindi kintu ngo yafashe imigisha yose yo mu Mana ngo ibikomaniriza muri Kristo, hama iramuduhereza. Hama nawe aravuga ati byose ndabibazaniye. None umuntu aza kuzotuma ibi bintu mubigaragaza mukagira ubuzima bwiza, ubuzima bw'Imana ni mpemu yera. Haleluya. None muntu w'Imana ni gute utarikura mu ikibanza gikwiriye mu bugingo bwawe? Haleluya. Gute utarikura mu ikibanza gikwiriye mu bugingo bwawe? Nta kintu na kimwe ndabisubiyemo, nta kintu na kimwe woshobora gukora ku mutima w'umuntu ngo kimuhingure atari mpemu yera ashoboye kubikora. Haleluya. Wewe urabiba ariko ubumeze imbuto mu muntu ni mpemu yera. Haleluya. Haleluya. Rero nahawe nahanje kugukanguka kuko utwumiza umva ngaha ku murongo ngo kandi ngo umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Mwumvise? Umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Umuntu wese azokwizera mpemu yera azokomera. Umuntu wese azoba mwija n'ukuri. Imana ntitoranya ku butoni, Imana igirira neza bose, igwishiriza imvura yayo bose, yakiriza izuba ryayo bose. Nta numwe ntiraba ngo urakomeye, ntiraba ngo uri muto, ntiraba ngo uratunza, ntiraba ngo uri umukene, ntiraba ngo uri umwana, kuko twabonye ko mpemu wayo izomusuka ku bantu bose, kubana, kubashumba, kubamama, kubapa, uwo ari we wese. Mpemu yaratanzwe kuba ari we wese. Ndero ntago itwaza ufise, ntago itwazo mfise, nitwananigwa na hacu, ariko Imana yayo yararangije. Data batwese abampera umugisha. Mwana data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimira ko imbere yawe nta rubanza ruhari. Umwana w'umuntu ntacyo utamukoreye, byose warabirangije. Watanze ubuzima, watanze umugisha, watanze agakiza, watanze amahoro, watanze mpemu yera, watanze ijambo, watanze byose kugira ngo umwana w'umuntu abeho mu buzima bwuzuye. None mukunzi mwiza, ndasubiye gusenga nkwinginga unyemerera iri jambo rigira ubushobozi. Iri jambo rigwe mu ivu ryiza, ribegwe mu ivu ryiza. Abana b'Imana bakanguke, abana b'Imana bahindukire, kuko isi yuzuye mwiza w'incuraburindi, isi kwiraherana n'ivyayo, ariko abana b'Imana barayifashe barayigumije nk'abazoyigumamwo, ariko isi turiko turayivamwo. Hako ndasenga ngo dukanguke, imitima yacu ikanguke, dukangukire kurondera mu nyonga hawe no kugoroka, ko tuzi neza aho tuzoba eternellement ari wawe. Urakoze wa Mana ko byumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro ishimwe bibi vyawe, nkabanda bisenze ndavyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.